ihari baze bavuge bati votre passage reste vivant kuko ingorane zo gupfa ingorane gupfa nabi gupfira abantu nabi gupfira abantu nabi gupfira abantu neza gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no butunzi bukomeye cyane izina ry'iwawe ntirizimangane mu muryango wawe bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu gakorera n'umuryango. Nkurunziza ntibukwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gusa ahubwo aranibukwa kuvyagejeje ku Barundi. Yari umugabo yitonda yicisha bugufi incabwenge akongera akaba inkerebutsi kuva mu buto bwiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ati gutwara Abarundi ntivyoroshe na gato. Ndabwire nta gihugu kigoye gutwara nk'u Burundi. Nofuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yezu. Nibyo Abarundi baragoye ariko Nkurunziza yarabashoboye imyaka 15 yose ndetse n'ivyaciye mu mwaka wa 2015 aho hari abamugumukanye byose yavyitwayemo neza arinda ibibazo nk'umugabo. Ico gihe igihugu bagifatiye ibihano bagiharira ivomo Uburundi bubanyamigendako ariko bwagumya ari Burundi bwirinda guca ubwoko nubwo Abarundi benshi bari bafise ubwoba. Ariko inyuma y'izi nguvu za Petero Nkurunziza hari izindi nguvu zari inyuma yiwe abantu benshi batabona. Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitwa mama buntu akaba pasteur umuvuga butumwa wagize uruhara rukomeye ku butware n'ubuhangange bwa Petero Nkurunziza. Denise Nkurunziza ni muntu ki mu byukuri. Haleluya. Umugore aroranye ico novuga gusa araryoshe. Umugore aroranye araryoshe. Hahigwa abagabo batomboye bakaronka abagore baroranye. Abo bagabo n'abahigwe hari gukoma amashi urya n'abandi bagabo kumbure bagiriwe ubuntu bakaba hano. Abagabo babaronse abagore baroranye nibo bahiriwe. Umugore aroranye araryoshe kuko n'umuntu azi gukururanya utuntu gukora utuntu kandi niwe mugore w'ubwenge buryo umugore aroranye. Revera Pasteur Denise Nkurunziza umutambukanyi wa Petero Nkurunziza yavukiye Gatsinda muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi igenekerezo rya mbere Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969. Uyu mukozi w'Imana Denise Bucumi umukobwa wa Porotazi naho mpagaze na Angele Gakecuru yavutse mu muryango w'abana 12 barimo abakobwa 5 n'abahungu 7. Yize amashuri mato mato ku ishuri ry'Igatsinda hanyuma yiga imyaka 4 ya mbere y'amashuri yisumbuye Busiga ayarangiriza muri NFA Kibumbo mu ntara ya Mwaro. Amaze kuba first lady ntiyajyanye ngo ngeze ibwami nubwo arafise ingendo n'ubuzi bwinshi yakomeje kwiga gushika nahabwa diploma na leadership institute Burundi mu mwaka wa 2010. Mu nyuma kubera imyitwarire n'ubutwari byiwe yaronkejwe doctorat honoris causa impamya bumenyi y'iteka yahawe n'ishuri rikuru rya United Graduate College and Seminary of California yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwa 17 Ntwarante umwaka wa 2010. Yashinze urugo rwiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 akaba ari umuvyeyi w'abigeme 2 n'abahungu 3. Yakoze mu biro bikuru bijejwe abimukira Direction Generale de la Migration kuva ku wa mbere Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993 gushika mu mwaka wa 2002. None bamenyanye gute na Petero Nkurunziza? Twamenyanye umwaka nawo no kwibuka ariko ndibuka ko nari ngeze mu w'icenda niho twamenyanye. Murabona ko tuva mu ntara imwe ikomine imwe twamenyaniye mu manama y'abanyeshuri abera ku makomine niho twamenyaniye duhurira mu nama andaba jewe sinamuraba cyane kuko ntabyo nari bwiyumvire ugeze mu mwaka w'icenda niwe yandaba akakumbure yarandaba hanyuma amaze kundaba hanyuma rero mu nyuma aragira icamba jije uwo munsi umwe hari mu buruhuko bukuru bwo muci engeze ndangije w'icenda niho rero dutashe yaciye agenda aranganiriza ambwira ati uwo munsi nyenehewe ngo ubu rero nshaka dutangura ubugenzi buzova mu bucuti bubandanya. Icyo gihe ambonye akambaza yuko twotangura ubucuti bubandanya niho naciye nshiramwe ingufu kumuraba ariko naciye nibuka yuko mu manama twagiye turahuriramwo
yuko yari umuntu atavuga cyane, ataguma avuga amajambo menshi. Tugiye mu nama we yagenda atwaye igitabo iminsi yose yagenda n'igitabo mu ntoke cyo gusoma. Hanyuma hajya umwanya tutaragira amanama ntiyaguma atera inkuru n'abantu, yaguma asoma igitabo. Hari n'igihe twaja mu nama tugasohoka twongera tugasubirayo, uwo mwanya tutari mu nama mu nzu aho dukorera inama, wewe yacaguma yisomera igitabo. Nabona ari umuntu atuje. Igihe nyakubahwa Petero Nkurunziza perezida w'u Burundi yinjira mu mugambwe CNDD-FDD mu kwezi kwa Ndamukiza umwaka w'1995, Madame Denise Nkurunziza yasigaye muhira afise umwana muto hamwe n'inda y'amezi 4. Umwana we wa kabiri yavutse igihe ari wenyene, yankwa agahakwa no kugirirwa nabi n'ubutegetsi bw'ico gihe kubera ko yari umugore w'umugwanyi. Ico gihe Madame Nkurunziza yarabayeho mu buzima bugoye cyane bwuzuye amaganya n'amarushwa gushika mu mwaka w'1997 aho yakiriye Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ico gihe yahawe inkomezi n'Imana, arera abana kandi ntiyahengeshanya gusengera umugabo wiwe aho yari ari ku rugamba. Mu gihe cyose c'ubukire n'amagorwa yarerekanye kwihangana, aranasangira n'abandi bari mu buzima bungana n'ubwiwe. Ibyo bike yabasha kuronka byose barabisangira. Abo basangiye ukwemera bo mwishengero baciye bamwita umugore w'imbabazi canke buntu, izina ryagiye kumukurikirana rimubera n'umugisha. Mu ntumbero yo gufasha neza imfubyi, abapfakazi n'abageze mu zabukuru, nyine icubahiro Madame Denise Nkurunziza yafashe ingingo yo gushinga hamwe Buntu Foundation, izina ryafatiwe ku kazina bamwitirira Buntu. Iryo shirahamwe rikaba ryavutse mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2005. Umukozi w'Imana Reverend Denise Nkurunziza yarongetse imfuvyi 27, abakobwa 19 n'abahungu 8 kwiga muri kaminuza mu gihugu c'Ubuhindi, kandi abandanya afasha benshi kwiga mu makaminuza yo mu Burundi. Imfuvyi zigera ku 48 barangije amashure y'imyuga yo kudoda, mu gihe 51 banonose ibijanye no gutunganya neza iby'amavuriro hospitality management muri Buntu Professional Training Center ribuye mu ntara ya Ngozi. Kwigenekerezo rya 9 Myandagaro yasohoye igitabo ciwe The Power of Hope, La Force d'Espérer, igitabo kirimo inkuru y'ubuzima bwiwe, ubuzima bugereranywa n'ishure udashobora kuronka handi. Ubwenge n'ubwitonzi afise ntibibonekera mu bikorwa gusa, binabonekera no mu majambo yiwe. Ubutumwa atanga bukora ku mutima kandi bukaba bwahinduye ubuzima bwa benshi, harimo na Petero Nkurunziza. Abarundi barayamaze bati uza guhusha itunga husha umugore. Mwarumvise abahushije n'abacaguye neza. Uturorero ni twinshi twavuze akambere Petero Nkurunziza, ariko haro n'abandi, Barack Obama na Michelle Obama. Umugore yamugize igihangange, amugira umugabo rurangiranwa akomeye ku mugabane w'isi. Nelson Mandela nawe ni Mandela, muramwibuka Mandela, urugamba yagwanye imyaka 30, arapfungwa, aratotezwa, arababazwa, ariko yanka gutsindwa. Benshi bibaza kwiza inguvu z'abarinde manwa, wapi inyuma yabo haba hari abagore babo. Abagore bari bafise inguvu zidasanzwe ariko zitaboneka, zabonekera mu bagabo babo. Benshi ntibabizi, ariko abagore bafise inguvu zidasanzwe. Izi nguvu zishobora kuba kirimbuzi, ariko kandi zishobora kuba ku mugabo akaba igihangange. Muramaze kumva abagabo b'ibihangange bari bakomeye cyane, ariko basenywe n'izi nguvu zitaboneka z'abagore. Ntituje kure, duhere muri Bibiliya, Samusoni na Delila. Uyu mugabo Samusoni cyari gihangange, yari afise inguvu zidasanzwe zaba iz'umubiri canke iz'umutima, ariko umugore Delila yaramushize hasi, za nguvu yari afise zirahinduka amazi, abimbwa apfa nabi. Bill Clinton uyu yari umugabo akomeye cyane, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yegujwe ku buyobozi ku nguvu kubera umugore Monica Lewinsky.
umugore yari umustajere muri Maison Blanche yatumye Bill Clinton akogwa n'isoni imbere y'abanyamerika mbere n'isi yose. Dominique Strauss-Kahn uyu yari umuyobozi wa FMI Fonds Monetaire International. Uyu mugabo yarakundwa cyane ndetse yari mu bakandida mu matora ya president w'Ubufaransa, ariko yazize umugore. Bivuga ko bamufatanye mu cyumba ca hotel New York, gusa byamenyekanye mu nyuma ko ari umutego bamuteze kugira ave muri politike. Niko byagenze, yatanze imihoho ku buyobozi bwa FMI acava no muri politike. Kariyeri yiwe ibirangiriye ngaho. Kubera iki? Umugore. Niba ushaka itunganya kuri mu buzima ntuzohushe umugore, itondo ucagure neza. Kuronka uyu mugore ntivyoroshe na gato, na cyane cyane muri iki gihe cy'iterambere rya internet aho ibintu byose byihuta ku muvuduko udasanzwe. Uyu mugore uzomuhabwa n'Imana kandi ntibyashikuka muronka uzoyishimire kandi uzokwirinde kumuhemukira. Mufate neza kuko mu by'ukuri ari special.